Turabaramukije mwebwe mwese mukurikirana Agro TV, turabahaye n'ikaze mu kiganiro Modago gisanzwe gifashwe mu mugongo na Search for Common Ground mu mugambi tuyage. Uno munsi tuza kuganira ku ciza canke ku nyungu yoba ihari ku barimyi n'aborozi yo kumenyekanisha ivyo basanzwe bakora. Vyoba bishoboka? Vyogenda gute? Turafise umutumire ashobora kutuyagira kuri ivyo. Asanzwe afise uburambe mu kumenyekanisha ibidandazwa canke ibindi bintu vyose vyoba bikorwa. Yitwa Hakizimana Infield Oholi. Reka tumuhe ikaze. Hakizimana Infield Oholi, turaguhaye kaze mu kiganiro cacu. Murakoze cyane. Ego we usanzwe urongoye ishirahamwe yitwa UBC. Mbe UBC ni ki mu majambo yose? UBC mu majambo yose ni Uburundi Business Company. Ego Uburundi Business Company isanzwe rikora ibintu bijanye n'ama promotion n'ama evenement. Ego none tugiye nigiki mwibaza yuko nko kuburimyi n'ubworozi, abarimyi n'aborozi bibaza yuko by'ukuri bakeneye kumenyekanisha ivyo basanzwe bakora, ko ubona yuko dusanzwe n'ibintu dusanzwe dukunda, n'ibintu dusanzwe dukeneye, n'ibintu dusanzwe dukeneye mu buzima bwa misi yose. Ubona ko byo bishoboka ko bo bimenyekanisha. Yego cyane cyane. Kuko nta kintu na kimwe kiri ngaha ku isi kiba abantu baba bakeneye kidakeneye ko bakimenyekanisha. Akantu gato imema akantu urabona kamwanya. Urabona ko ari akantu dukura amahera make ariko gakeneye ko bakamenyekanisha. Bisigura yuko rero turekerera ibintu dufungura, ibintu dukenera gute bitomenyekanishwa. Donc nta kintu na kimwe rero kanatsinda nico gikeneye kumenyekanisha cyane. Ariko turazi ko marketing cyane kumenyekanisha ibintu ni kintu ndavuga ko gikenewe cyane mu entreprise yose. Rero imbere yuko umuntu atanguza umugambi, marketing yoshobora kumufasha cyane cyane. Ega yukoze umugambi nk'ubu tuvuge duti umugambi ukorora kijambere, ubanza kwanza ukiyumvira kuko marketing bikenewe. Marketing yawe niki? Ni hahandi utegura ibintu vyose bikenewe. Le prix, la place, promotion yavyo. Donc ukabitegura neza. Niyo mpamvu bakubwira ati muri marketing ibyo byose biba bijanye. Rero bikenerwa yuko bitegura kimwe kuri kimwe kugira ntuzokora umugambi hamuhagarikire hagati. Yego. Bisigara yuko umuntu imbere yuko atanguza umugambi wiwe, marketing irashoboye kumufasha cyane cyane, kuko je ndaza abantu benshi batanguye uko abatigeze biyumvira marketing kuri ico kintu. Bibaza ati twe twabikora bizoba biheze. Ukaja ngaho ukorora inka cyangwa ukorora inkoko, wejeje kuzorora ukazana ukaronka amagi menshi, ariko amagi akaguma ngaho ukabura aho uzoja kuyadandariza. kandi ari menshi kandi abanyagihugu bayakeneye. Kubera iki utigeze ukora publicité yayo, utigeze ukora utegura stratégie de marketing yayo. Kumbe ico nico kibazo kumbure bahuye naco bagitanguza umugambi, ntibafashe umwanya wo kwiga no kwiyumvira. Rero bisigura yuko imbere yo gutanguza umugambi ivyo birakeneye n'ibintu ibihe yofatirako. No, icambere nuko wowe uzi yuko nka uzi ati ngomba korora, ngomba nkonorore nk'ingurube. Ingurube urabizi wicara hasi ukavuga ati je ngomba nihe plan. Ati nimba afise 500 ndafise ingurube zibiri. Ukavuga ati 100 nzobigura zirya itoruto. 100 nzoriha umukozi. 100 nzobiriha nzotegura nk'umuganga aje kuzivura. 100 nzobitegura kugira zirare ahantu heza. Hama ibindi 100 uvuga ati ibi nzobitegura kuko nzokenera ninadandaza ninayigurisha cyangwa niyanzanira utwana. Nzovuga nti negezwa kuja nzotegezwa gukoresha déplacement kugira nje kurondera umukiriya azi kuyindabi, cyane ndondere umuntu aza kuyifashiriza kugira ironke
ico kibondo donc sinige bavyita umwana rero bisigura yuko ivyo byose utigeze ubitegura hari ibintu bigupfana kuko hari igihe bishika utigeze ubitegura ni hamwe utangura kuja mu madeni ukaja mu bintu utari biteze igitungwa cyawe kikononekara kigapfa utari biteze ivyo byose ariko wabiteguye wabipanze byose usanga byose bimeze neza ico rero nico cishe abarimi n'aborozi yego noneho ugitangura muri marketing turazi yuko hariho ngo pezimwe bafatirako ikibanza prix canke uburyo bitwara uza kukigurisha ko no kushobora kukimenyekanisha none muri izo zitatu umuntu imbere yuko atangura umugambi ntashobora kubifatira ko byo kugira ngo ivyo utegerezwa kuko icambere ari kubanza kwanza kwiga la place le lieu ayo bita paix ya mbere paix ya kabiri hari ahantu ushika kumva kutegezwa kugira paix ya kabiri yo prix hari ahandi kandi utegezwa gushika uvuga ati paix ya gatatu ni publicité yavyo kuko imbere yuko ndakidanda ntegezwa kugira publicité utegezwa kuja kukivuga ati mon ami iki kintu canje kimeze uku gisa neza kimeze uku giteye uku kivyara uku ibintu nk'ivyo bisigura yuko uraraba ikibanza ukamenya uti ninagishira ngaha ndazi ko kizosohoka cyane ukabuza ati ninakishira aha kugira gisohoke neza no kigurisha iki giciro kandi ndazi ndakigurisha kuri iki giciro sinzoho none dufate rero wamaze gutangura watanguye ari nka projet yawe y'uburimyi canke kurorora watanguye ni gute rero za pezine zoshoboye kugufasha rero kugira ngo ubu rero ubishire mu ngiro urabona uri wowe uzi ko urumworozi canke urumurimi hari ikintu kimutegezwa kwiyumvira uvuga ati jewe nk'umurimi cyangwa umworozi ivyo nakoze nzobishora cyane ndiko ndabishira hehe ni kibanza cyahe nabishizemo mbe none ujya mugenzi kugira nze ndamwumvishe ko ibintu ndabifise nzokora iki cyane umuntu atabizi hari umuntu aba avuga ati jewe nk'ubu tuvuga ati hari umuntu ashobora kuba akora avuga ati akora tuvuge nk'abakora nk'isabune tuvuge ati ariko hari umuntu atazi ko iryo sabune irimo imiti kanaka ati arafise umudamu afise uduherehere mbe none uribaza yuko kugira urya mudamu zimushikire urazi ibintu zoba waciye ubu zoba wamaze kwiga d'abord uyo mudamu uzomukura c'est toujours la place aho bikorera mbe none uyo mudamu kugira aza nshorere nzogishira ku giciro kimeze gute mbe umudamu kugira bimushikire nzobanza gukora publicity ngana gute sivyo mbe none kugira ivyo bintu vyose bishike gushikaho ndonka le produit fini ndabishikiriza ahantu nizo kugira production nini ikomeye vyinshi nawo ufise biki ariko kamva ko ufise le minimum ya produit bukeneye kugira ishikiriza abantu none nka wewe ufatiye nko ku burambu usanzwe ufise uburanzu busanzwe ufise kumbura maze nabo umaze gukorana ni novuga na strategie marketing ayahe yoba novuga ngo atanga novuga ngo inyishu nziza canke atanga umwimbu mwiza bon ikinene ndakunda nk'ivyo jewe kubimbagije ndi kuhinga ngurukana bumenyi canke kuri mbonesha kure ndashaka kwishura ariko hari ahantu nirezero kuko iyo umuntu unyituye mba nzi les stratégies ndaguha kugira ikintu cyawe gishike kure si ndabikubwiriye ngaha ni hamwe usanga nawe uciye kubikoresha nazo gukinyeneye ariko iki kintu ca mbere ngomba kubwira abantu bose babarimi cyangwa aborozi bafise ibintu vyabo cyangwa bashaka gukora imigambi d'abord twebwe nka UBC company on est là turi ngaha turazi gukora les plans marketing z'ibintu vyabo les plans publicitaires zabo turazi gukora ikintu bita communication hors média na communication avec média aho rero ni ibintu twebwe dutegura nabo bantu umuntu wese nk'ubuyo yifuza yuko ashaka kumenyekanisha ashako akora umugambi awutangure kuva kuri zero gushika hazo ugeza twebwe turi ngaha turazi kubikora ariko ngoma mbwira abarundi nk'abantu bose babarimi n'aborozi ntihagire umuntu umwe avuga ati je nshobora gukora ikintu cyane ngo igishe kure atigeze akora publicité yacu atigeze akora imenyekanisha yacu rero niyo mpamvu nshatse kuvuga ni ejo cyangwa hirya y'ejo ni wantumira nzoguha strategie zose
ndaziguha ariko hariho ahantu hamwe ntegezwa kuko harako wisigariza gaho nisigariza kuko ndakakubwiye urumva nawe ntuzondondera kandi ejo mwene data mugabo urazi yuko kuburimyi n'ubworozi marketing ni irakora ikintu cyane gose kuko umenye neza yuko umuntu wese n'udandaza umuceri urabizi ko ufise umwanya wawe urazi kutegezwa kuja hariya muri fomi ukarondera engrais chimique tout ça et ibyo byose urabitegura ça fait partie du plan marketing iyo plan marketing ya utegerezwa kuyumvira yuko d'abord ajya amafaranga wowe ufise est-ce que azokwira nimba wowe urashobora kuja ahantu ukavuga ati kugira ndime umuceri binsaba amahera ngahe agaca kubwira umuriyoni umwe okay igenda ugashuje kurondera umuriyoni ukawushiramo ngo kugira utegura ivyo bintu ariko ntiyakubwiye les étapes hawo rero kwera atakubwiye les étapes ucu usanga ajya amafaranga ibintu uzoca gukora azorenga kuko ntiwigeze utegura plan yawe ntiwigeze utegura ingene uzobikora ni ya plan rero publicitaire utegezwa gukora du début jusqu'à la fin none kumenyekanisha ibidandazwa canke ibintu umuntu abafise bari karagurisha canke asanzwe akora nakamara kahe bifise nko kubarimyi n'aborozi akamaro ka mbere nuko umurimyi amaze kuba yarabimenyekanishije ategezwa kuronka umwimbo mwiza kandi ategezwa gusohora ejo agiye kurima ntazosigaza ya mastoke kandi urimye uronse nk'ubu tuvuze ati ugiye kurima ubwishaza cyangwa ugiye kurima ibiraya cyangwa ibitoki umunsi uzobizana ntibizokononeka kuko uzobishikana ahantu wabishiriye kuri stock muri entrepôt yawe baca babitwara direct kubera iki wabikoreye publicité ariko hari abandi usanga akazana ibiraya akazana ibijuma akazana ibiki ivyo yimbuye bigiye haje bimaze indwi yose biratangiye kononeka afise tomate ntazi azozidandariza ariko hariho ngaha ama agence hari ama maison azi ingene ashobora kubudandariza biga bintu bikagenda neza kandi bigaca bivayo n'ingona n'ingoga rero bisigura yuko ntiyagira umurimi n'umworozi ikintu ciwe cyo kononekara kandi yotegezwa kugira communication yacu neza kandi yotegezwa kugira publicité yacu neza nta kintu na kimwe kibanga kwisi udashobora kugira publicité nakubwiye ko nakamwanya kajya gasashe duja gusumiramo baragagirira publicité ntabyo ushobora kugira publicité ugasanga wagize wagerageje ni ya plan ntuje au delà kuko urashobora kugira publicité ugasanga wakoresha amara menshi ayo utaronka ariko aussi bakubwira ati publicité c'est investir à long terme urinvestissa mu mwanya ubimenya plus tard ntubimenye no munsi wagize publicité ngo gizoca uburonse n'abakiri ushobora kugira publicité umwaka wose atabakiri uraronka ariko bikaja biguma bija mu gutwi ko umuntu hari umunsi uzogira tapage abantu bagaca bajuma bisigaye ko rero yuko birashoboye gutanga akagira birashoboye cyane gose njewe ndaza abantu benshi nafashije bari muri bino bworozi uno munsi ari abantu bakomeye cyane none bisigaye ko wodo nk'akarorero imbatari ama entreprise ni menshi ngaje ndabizi hari ama entreprise akora ama jus je nakoreye publicité kandi vyarashitse kuri hari ama entreprise hari amashira hamwe yarimye ibitoki jewe naraberetse narabakoreye plan gushika hashika ahantu bakora inzoga z'ibitoki biragugwa kandi birasohoka neza kandi gushika no munsi bafitaniye contrat arimo ibitoki avyimbura bishikana muri entreprise ni kuvuga ko warabafashije kubahuza kandi vyaragenze neza jewe ndaza abantu uno munsi bafise bijya vy'amavoka bakoze ivy'amavoka kandi twakoranye kandi biragenda neza uno munsi bimeze neza in exemple kandi iri typique si mu burimyi n'ubworozi gusa noba ariho nkorera kuko ndi muri domaine ni vaste ku buryo hari ama entreprise menshi hari abantu bikorera twabo harama abantu bafise amajus aviburaya ama energie aviburaya hari abafise inzoga ziviburaya que j'ai aidé nafashije muri publicité yayo birakunda si mu burimi n'ubworozi gusa ariko ndazi ko abari mu burimi n'ubworozi atanakintu batotinya ahubwo bokumva yuko publicité cyane communication de leurs produits baba barimbuye zibari kintu ego none muri entreprise yanyu novuga ngo akantu mwoba mwarasigarije nk'abajene kumbure boba bari bashaka gutanguza ama entreprise yabo cyane bari nko mu burimyi n'ubworozi
boshobora nabo kumenye boba bashaka kumenyekanisha ibikorwa byabo ivyimburwa byabo ibyo bafise bakura mu nyine ubworozi kugira ngo bafashe kubimenyekanisha hari ikintu mwarabategekanirije na cyane cyane twebwe nk'ubu turafise une phase nk'ubu uduhamagaye twituye ushaka ko tukumenyekanishiriza ibintu byawe uraduhamagara turaguha adresse y'iwacu tugahura tukaguhanura tukabwira ikintu tukagira le social d'abord écoute kugira twumve ivyo ukora hama turaguproposa des stratégies à prendre soit urayifata cyangwa iyo ukayifata kuko si zose ufata kuko hari izindi stratégie dutangurira hejuru n'izindi dutangurira hasi bivanye naho ugeze kuko utanguye kuri muno munsi akaronka itoni munsi cyo kimwe n'uronka itoni 200 nk'abajya abagore bakora ivy'amasaka ubu bahari ahantu bageze badandaza ibintu byabo muri Brarudi mu biki mu yandi entreprise akora ibintu nga kandi urabiza amasaka akenerwa mu bintu byose ni nk'abajya bakora imizino bage bibizino nabo ugasanga arafise ibizino nga ariko arabuza abidandariza kandi dushobora kuronka abantu babidandariza kandi dushobora kubereka la stratégie dernièrement twarakoze un événement ushobora ikizino kikaba kirimo brochette uramaze kujya ikizino brochette yacu ni impec bisigura yuko rero niyo mpamvu nshatse kuvuga ni hariho infaza hariho agapoint ahantu twateguriye ahantu bose surtout les jeunes bari mu bintu by'uburimyi n'ubworozi bakeneye des explications bakeneye des conseils muri ico kintu ca publicité marketing muri ivyo bintu twege batwegereye turafise ivyo tuzobafasha n'ivyo turiko turabafasha no barahari bigo harabo muri ko murakorana barahari kumbe rero n'abandi bazokurikirana kiriyo kiganiro akeneye ko ibintu vyo bitera imbere bashoboye kubitura na cyane ego reka tugushimire murakoze cyane ego turagushimiye cyane kuri ibintu ushoboye kutuyagira murakoze ahubwo nije no bashimira mwe ego reka namwe bwiye tubashimiye mwako murakurikirana Agro TV muri kino kiganiro naho butaha Thank you.